ndakuramukije inshuti mugenzi w'ibiganiro bya Indundi TV reka ndakubwire nti ndagukunda cyane iyi ni International TV online Allen's really nk'uko vyamamanika kugira ngo ndakuyagire music industry kugira ngo ndakuyagire ibi biri kubira trendinga muri music industry ya 257 ni mu Burundi hari ivyo wacu bariko barakora abana bakiri bato bariko barakora n'abakuru bariko barakora abantu barasohoka abandi bakaza zimoja zinavuja zinakimbia conference ndani ya Jeux Olympique ariko ivyo ntituraba ntiturabiriko biradusamaza reka tubandanye n'abariko barakora webaza karinde mambo ya coming soon nzishika wallahi sasa ni songe ama ni cover wewe na Indundi TV kugira ngo umenye bikurikira musome kasharelewa ninde turi kumwe subscribe kugira ngo ngaruke tuyage Yacu mugenzi wa Indundi TV nkuko nari nabikubwiye na coming soon agomaza je sinzi yageze ariko turi kumwe n'umuntu ni woza hamwe woza w'umuntu wongona ndazi gukaze kandi warataka ingorongoro byataka ngo nibingorongoro byaba byakoretse muri bigatogwa n'abandi ya Magic Soldier duheruka kubona indirimbo y'uwanga ni nyuma yo hari havuzwe yuko watakaye harabonetse message ya mama muvyeyi na Wonder Boys Hero bandikiranira byari byagenze gute wari watakaye koko oya ikibazo cyabaye ni ibintu byabereye inbox ya mama hamwe na Wonder Boy so cyariza animali Wonder Boy cyabishira kuri social media abantu bose barabimenya ariko byari guherera inbox bikagenda neza coming soon nasohotse why coming soon why indirimbo tayisi in the title ariko ari coming soon hacagaragaho amajambo menshi tuza kugaruka coming soon hariho tuvuge ati ndafite ibintu byinshi cyane nteguriye abafansi banje kandi vuba ngiye kubisoma ndemvye coming soon kwereka abafansi banje yuko nifunze kandi bikwiye kandi vuba ngiye kubahereza ibintu bimeze neza hari amafoto ari karagaragara imbere ya director Josie imbere ya Zaka uri kumwe n'umuririmbyi ubona ngerageje gukanwa neza aramubona why country boy why wagiye gisiranje ntihagize he hamenyekana ikintu dufate yuko hoba hari before hamwe mwari mwagiye ubwa mbere cyane dufate kari muri kagacere cyane muri za ndoro zariko ziraza ngo wataka hapo ze sijui nisemaje lakini tunajua tena trust nobody unafanya kazi hivyo kimya kama kawaida nisimwaminie Pimaki Pimaki binadamu hata naye kuamini sasa kubwivyo indirimbo ni impera z'ukwezi cyane twitega mwahuze so sijajua mipango ya management yangu inapangaje lakini anaanza nikaambia mafanzo kwamba wakae mkao wa kula kama sio siri ngoma inapashwa tunapashwa kuijua ama tusubiri sababu bado inatengenezwa na producer Tanzania Yogo Beat pamoja na Jose wako wanafanya vitu na imani kitu kitakuwa poa why kazi za Kingorongoro Miss Yose muri Tanzania koko tuhindura cyane tuvuga ati yagiye nk'ahandi nkuko muri coming soon bihari tamwacha SB bila Grand Pictures South Africa why ama navyo biri muri soon kama gisi nkuko natangiye na SB chanja Josie ejo ndashobora kuja handi ndashobora kuja Gogo Video Kenya ndashobora kuja kwa Sasha byose ni sawa ndashobora kuja South Africa naragerageje kubivuga muri coming soon ariko ibintu nima ndakizera byose abivuze mu kwizera kwanje kandi ejo ni heza kuruta umunsi anakuja kama sati na showbiz ya kansa niyo showbiz yari fise umuvuduko muri budget cyane kandi umuvuduko ubona yuko ari wowe ugira cyane gose kabisa kubera ndi gusiyo showbiz vraiment naraje kurira ko ufise cancer no mu mutwe umva na voice ya mama wewe umva na showbiz vraiment yari renze yuzuye igihugu cyose twitege Magic Soldier nk'ijya kansa ndafise strategy yanje sinovuga ati nje kuri strategy ya Gaza Sat ndafise strategy yanje nokoresha kandi bikagenda neza na why Kingorongoro uyu mwaka atari karagaragara muri collabo zo ngaho iwacu collabo ndibaza ko zihari ndi muri Sindi Kibamba kandi yarahitinze ni hit no biracahitinze last year zari nyinshi bisigura mbo last year bisigura ko sinari mpagarikiwe na management yari yose umva ijyo biragoye tuza guca ku muryango kubera ndikotire tuza guca ku muryango wajya ku muryango ari umuntu ari hajya ifoko muyaga nko kubibona yari yabivuze guje guhindura look ya music yiwe wataragiye nini akajama ko gusezera abafana
bizeni kikuri Kingorongoro huko bihari ni Mwana Rap ana uwezo wa kutoka na kuleta collab kimataifa tuhari kugira step by step tube turi kumwe nawe bitegurira iki muri coming soon warakoze byinshi ariko bitegurira iki kiri hafi cyane soon nakuja hivi, soon takuja kihivi, nakuja kuteka social media na radio TV, itakuwa ngumu, maana sio rahisi kama Peter, watakunywa sumu, wale wote lone piga vita, darasani mimi mwenyewe nina darasa, nakuja kama sati na showbiz ya kasa, nita Yoshua, Pastor Kasugu J, na nikiamua nipotee kama Kuke, coming soon kabla ya kuposti cover, sijajua nimena nani, hivi Natasha Udivu, mwabiwana goti. Ngokuri kurayibona image soje Kingorongoro harakaja mu biseko kuvuga nina mengi dafise byinshi mu mugira tugareko umwanya mu gukundiya ndafise byinshi mu fans banje ariko umwanya nabo gukundiye tu ariko cyane bira fans banje kandi mkawa kula na ukujana vitu tofauti sana vitu ambavyo walikuwa wategemea Kajonjo na radio niko yabivuze muri coming soon we nimba hari byinshi ndashoboye kumva ngaha turahari ni Indundi igumi ikorera hose Indundi hit show kugira ngo isangize n'abandi bataronka MB zo gusimbura kuri YouTube nizere yuko turiko turamurondera place mu baririmbyi benshi bamaze guhabwa akanya hajya ariko nawe reka ndakubwira ati Kajonjo na radio subscribe mu bantu barenga ibihumbi 20 na kumuduga nawe habandi rungikira abandi kugira ngo bamwashigikira umuziki Indundi soon tunakuja na mwingine ninakuja kihivi sio ile ya kizama Indundi TV Japanese